umugwi ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe uvuga ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 n'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1973 mu ntara ya Bujumbura bwabaye agahomera bunwa, mbere ko ivyabaye bitandukanye n'ivyabaye mu zindi ntara. Bamwe mu bicwa bafatwa n'ababanyi bakabafungira mu gasho. Uko rero vyagenda nkuko Petero Karaveri Ndayicariye arongoye umugwi severe abisigura, abo bafashe bashika bica abo basanze mu gasho, maze nabo bagaheza bakicwa n'abandi bazanwa mu nyuma. Abishwe bagiye barabata mu kinogo cimbwe, kandi cimbwa mu makuru twarose n'abafunzwe. Umugwi wa mbere ufunzwe warimba ikinogo. Ibiziga vy'abo bantu vyatabwa mu kinogo tranche mu rurimi w'igifaransa gipima imetero 87 z'uburebure kiri munsi y'ahahora komine Mugongomanga muri zone Kankima ku mutumba Rutambiro. Hari n'ibindi bisigarira vyatowe mu yandi makomine nko muri komine Mukike ahitwa Rukina hatowe ibisigarira vy'abantu 72, Gomvyi muri komine Mutambu hazuwe ibisigarira 93, nayo muri Sare ahitwa Nyarumpongo 8, Nyarukere 117. Mu birori vyo gusozera vy'imfata kibanza kuri uyu wa 26 Ruhuma umwaka wa 2022, ibikorwa vyo kumenya ukuri ku vyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 n'igihumbi kimwe amajana 1973 mu ntara ya Bujumbura. Petero Karaveri Ndayicariye yasiguye ko abo bantu bicwa bava mu mihingo itandukanye y'intara ya Bujumbura, ariko kandi Ndayicariye avuga ko hari n'abandi bafashwe bavuye mu gisagara ca Bujumbura bahunga bagerageza gusubira mu ntara zabo, ariko ngo bagaca bahagarikwa ku mabariyeri. Ivyo vyose ngo vyakogwa n'ubutegetsi, abajereri cyo kimwe n'ababanyi babo bantu. Nkuko y'imisa yo gusabira abo bahitanywe n'ubwo bwicanyi, Musenyeri wa Diocese nkuru ya Bujumbura Rugerinyange Anatole yasavye abarundi ko ivyabaye vyobabera icigwa maze kwica bikabindahiro mu gihugu c'u Burundi. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Giraze Ndabirabe avuga ko igisigaye ari uko ababikoze basaba ikigongwe, nayo ababikorewe bakihangana bagatanga ikigongwe. Umusi umaze gusa n'iyindi misi itari mike yagiye iboneka muri kino gihugu, cane muri no misi ariko haboneka amagufa hirya no hino. Ibisabisho vyarabaye, abantu nk'uko barongera baraterana, naho nyene turasaba imbabazi. Izi mbabazi zize zibandanye, duhere hano tubandanya dusaba ikigongwe, kandi tubasabye ikigongwe n'aba twagandaguye nabo Imana nibiyegereza bazogaruke badusabira imbabazi. Warongoye inama nshingamateka aragabisha ko uwo wese yabigizemo uruhara atazosaba ikigongwe Uburundi n'abarundi bazomushengeza maze bakamushira imbere y'ubutungane. Nayo uzoba yaragiriwe nabi, Daniel Giraze Ndabirabe avuga ko atacotuma atanga ikigongwe. Baravuze bati uzoba yarabigizemwo uruhara akaba yiyizi akanka gusaba ikigongwe, uyo niwo noneho Uburundi n'abarundi bazoshengeza akaja imbere y'ubutungane bw'abantu. Uzoba nawe yaragiriwe nabi ariko akanka gutanga imbabazi bamusabye ikigongwe, ni hahandi na wenyene yaremwe n'Imana. N'Imana yaratugiriye imbabazi, nawe nta kuntu nta n'impamvu azoronka kugira ngo yanke gutanga imbabazi kandi bamusabye ikigongwe kubyo bazoba barakoze. Izi nzira zibiri nizo zonyene zizoduhesha amahoro mu mitima yacu kugira ngo twubake
bwa Burundi bushasha, tube ba Barundi bushasha, tuje mu iterambere rishasha, tuje mu kwishira n'ukwizana bushasha. Uko kwishira n'ukwizana akaba ariko Imana yaturemeye, noneho tubeho mu mahoro ntangere. Ivyo birori vyasozerewe n'umugigwa wo guca ku mazi kuri abo bantu bagandaguwe.